ashafasha dukure nyarenga nk'ibyo ririko rirarebareba nayo nk'ibikira kandi iyo jojo bijigita umusozi aho yiriwe nta rungu nta maganya nta gahinda mashi 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 inka imirima n'ibidukikije bezuka n'ibihugu bihoza abana ndekukura nama ndumwungere w'amagana nsangiye umurimo ndamuganga kura inyongo ngakura kwaje inka imirima n'ibidukikije ni ikiganiro mutegurirwa n'ubushikiranganji bw'uburimyi ubworozi n'ibidukikije mukagishikirizwa na televiziyo y'u Burundi. turime tworore kijambere Tubungabunga ibidukikije. Leta yafashe ingingo yo kubika umwimbu w'umusesekara w'ibigori kuva ku mwaka uheze w'ibihumbi 2021 muri uno mwaka w'ibihumbi 2022 ku mwimbu w'umusesekara uri kuregeranywa hakaba hiyongeye ko uw'ibiharage n'uw'umuceri iruhande y'uw'ibigori n'ibiciro bikaba byarashikirijwe na leta ibicishije ku bushikiranganje bw'uburimyi ubworozi n'ibidukikije. Ivyo umushikiranganji ajejwe uburimyi akaba yabishikirije mu kiganiro yagiranye n'abamenyesha makuru kwigenekerezo rya 21 ntwarante umwaka wa 2021. Twashaka rero kumenyesha icese ibiciro ku mwimbu w'ibigori, ibiraya, umuceri n'ibiharage. Intete z'ibigori ikiro azobara amafaranga amajana 8, igiciro mu bubiko bw'ikigo Anagesa azoba ari 1,100, igiciro ku muguzi azoba ari 1,200 ku kiro. Ibiraya ikiro azoba ari amajana 7 ku murimyi mu kigo Anagesa ntabyo rutegekanya kubikayo, ariko ku muguzi ikiro ntikizoja munsi y'amafaranga amajana 9. Umuceri usanzwe ku murimya ikirazo bari 1,200, mu kigo Anagesa 1,500, hanyuma ku muguzi 2,200. Umuceri mwiza w'intete ndende ku murimyi ikiro azoba ari 1,300, mu kigo Anagesa 1,700, ku muguzi 2,400. Ibiharage ibijone kiro azoba ari 1,400 ku kiro ku murimyi, 1,800 muri Anagesa, 1,900 ku muguzi. Ibiharage by'ubwoko bumwe atari amajone ikirazo bari 1,300 ku murimyi, 1,700 mu kigo Anagesa, 1,800 ku muguzi. Ibiharage bivanze ikiro ku murimyi azoba ari amahera amajana 9 ku kiro, 1,300 muri Anagesa, 1,400 ku muguzi. Bamwe mu bakora muri SIAP bariko baregeranya umwimbu mu ntara za Karusi na Ruyigi baratubwira uko vyifashe ku rubuga. Dufatiye ku mwimbu twari twarose umwaka uheze, intara yose twari twegeranije amatoni 2,240. Ubu ndiko ndaraba mu izindwi zingahe tumaze gushika ku toni amajana 7. Ndabona neza yuko izo toni 2,240 twari twarose tuzozirenza ko gusumvya. Turizeye cyane gose yuko mwimbu uzosumba uwo twari twarose umwaka uheze, n'amahera tuzokoresha turabona kazoba menshi cyane kugira ngo umwene gihugu wo mu ikomine canke mu ntara yose abarimyi bo mu ntara ya Karusi duhagaze neza, twiteze cyane kubera ko nk'amakoperative nk'ubu ntaratangura kugurisha. Aho amakoperative rero atangura kuzana ibigori vyinshi tuzoronka umwimbu cyane. Mu ntara ya Ruyigi tugeze ku matoni 89. Ngaha turi ni muri komine Butaganzwa muri zone Muriza, tukaba tuhafise itoni 50 z'ibiharage bivanze. Ibigori
bigeze ku matoni 151 muri uku kwezi nyene, kandi naho nyene igikorwa kirashimishije, cyane cyane biriko biragugwa mu ruhande rw'igice ca Kumoso, kuko ico gice ca Kumoso ni igice gishushe aho ibigori vyerera mu murima bikumira mu murima, rero niho turiko turegeranya amatoni menshi. Mugabo kuva muri uku kwezi no muri iki gice ca Buyogoma tugira naho nyene twegeranye umwimbu w'ibigori ushimishije. Abajejwe intwaro bobo babibona gute? Twege muri komine Butaganzwa ni komine isanzwe ifise umwimbu ubereye kandi ushimishije, duhereye cyane cyane ku mwimbu w'ibiharage, umwimbu w'ibigori, eka n'umwimbu kenshi utimbuka benshi batimbura ujanye n'uburo, aho usanga muci ari nawo ugize ubutunzi bwa komine. None rero kungene vyifashe, navuga ko vyifashe neza kubijanye byo kwegeranya umwimbu ugeze ku ntambwe ishimishije kandi bikibandanya, kandi navuga ko abene gihugu bashima na cyane cyane dufatiye kuri iki giciro leta yashinze, aho wasanga hari abadandaza bikikamukiza, ugasanga bari kwaragurira abene gihugu ku kiro intica ntikize. Akuziwe ntikamurikwa, nivyo namwe mwiboneye nk'abashitse ku rubuga, murabona neza yuko ico gikorwa kiriko kigenda neza muri rusangi ngaha muri komine yacu ya Gitaramuka. Abene gihugu mu vy'ukuri barakenguruka uyu mugambi kandi barawitabira koko. Hariho igice c'abarimyi batarashobora gusarura umwimbu kugira ngo bawushore, ni naco gituma tugumana icizere c'uko mu minsi iri imbere ivyo tumaze kugura bizotera vyongerekana kubera uwo muce w'abarimyi utarashora. Abene gihugu nabonyene barashima igikorwa ciza leta yatanguje co kubagurira no kwegeranya umusesekara ku mwimbu, na cane cane bafatiye ku giciro. Igiciro twacakiriye neza, batugurira ku ibeyi y'amajana 8. Turabona yuko umufuko uraronka n'umunwa ukaronka ivyo ufungura. Ngurishije ibiro amajana 250. Kera umuntu yarimbura agashira mu nzu, hakaza n'ibisuma bikamumenera ko bikamwiba. Mugabo kugeza ubutisamayeko nta bisuma vyo kwibana, kubera umugambi wa leta kugurira umwimba abantu bakawubika, hanyuma nabo bakazosubiza ku isoko, tugaca tugaruka kubisumira hafi, abantu bawakira neza. Mu mwaka uheze batuguriye ku giciro c'amajana 680. Narigoye narifise utugori dukeya, mugabo ndabona yuko nca ndigora ndarima ibindi kugira ngo umufuko uronke amafaranga n'umunwa uzuronka ico urya. Ico giciro ca leta c'amajana 8 ku kiro twacakiye neza cyo kutudugiriza akabeyi ku mwene gihugu kugira ngo akabeyi kaduge kugira ngo umurimyi nawe yunguke. Twacakiye neza cyane kuko ni ciza. Nk'ubu nashoye ndakeka ko nza kuronka nk'ibiri150, hanyuma no muhira nasigaranye utugori abana bazorya, byumvikana ko kwatanzara tuzogira kubera ko utugori tuzorya tuzoboneka, hanyuma ndonke n'agafaranga nze kuriha umukozi yarimye kuno mwaka kugira bigende neza. Na jewe bishoboka na madama ronke n'agahuzu, urumva arose ndurishije 250 ko bishobora nkaba nungutse. Je nashoye nyene umwimbu w'ibigori narose, nje kurondera udufaranga nyene ko gufasha umuryango kugira nyene twiteze imbere. Batukurira ku kiro amajana 8. Ahubwo turashimiye leta nkozi, leta mvyeyi, kubera ukuntu yiyumviriye twega abarimyi twahora duhomba. Kare nshoye 200 nahora ndonka amafaranga 35,000, ariko ubu nshoye 200 ndonka amafaranga 80,000. Kwe ndashimiye leta nkozi, leta mvyeyi kuvyizikorera abanyagihugu. Ayo mafaranga kwe ndaronka yo mpumukozi, nkaronka nayo nyene nsumisha utundi ntabamfise, abana nyene bakabandanya bagira ubuzima bwiza. Kubera nyene baguma batwongeza inguvu zo kurima, nta utoreka gushimira leta nkozi, leta mvyeyi. Ico ngiye gukora ngiye kurushirizaho kurima nkuko nahora, nimba nahora ndima bikeya, ubu ngiye kurushirizaho. Inzendo nkutwo ngaburira umuryango n'utwo nzana ngaho baronke n'utwo ntarima. Je nashoye umwimbu narose muri uno mwaka itoni 2,700. Akanyamuneza mfise ni keshi cyane
kuko mparuye ukuntu twahora tubirima tukabishora twashe turabona umwaka kuntu turiko turabishora ndumva nezerewe cyane kuko ndose amafaranga ntahora ndonka kuko rirya tangazo ry'umushikiranganje yarivuze bariko barampa amajana 5 kugira bace barara babiguze nanje ndihagarara ko mbere nashaka 5 n'itanu munyuma rero baca baranka kubitwara mwijoro niho rirya tangazo ryace risohoka ati Imana iracyanye ntuwo kumva rero nk'umunezero mfise kuba hace hiyongera ko hafa amafaranga amajana 3 urumva ko abadandaza bagomba banye ni natanye ibigori tanye ibiro 25 bacha bampa amafaranga 200 nakengurutse cyane kuko igiciro cy'ubu kirasumba icyo mu mwaka uheze kuko ubu bitumye tugira ubusirikabutse bwo kurondera kugira kuyundi mwaka tuze turonke umwimbu usumba uyu turose tugiye kongereza kurima tuhigaho turima harenze kugira turonke umwimbu ukwiye tuze tuzane natwe turonke nk'uwo nabonye yarose 100 natwe tuze tuyaronke bo muri koperative yacu uko turashima cyane bena cyane kambaye nshimire umuvyeyi wacu nyakubawa president w'igihugu cy'u Burundi yagize icafasha cyane kuturosa amafaranga yo kugira ngo dushobore kwikera muri nabiriya kandi ndetse wanashaka ayo mafaranga ico igituma tunamushimira gose saa y'umuntu umwe na ya rusangi kuko n'umwene gihugu atari muri koperative kuza kwisatwa turamubwira aje muri koperative kuko koperative ifite akamaro kanini cyane bo twebwe muri no mwaka turabona ko ni muri tutahombe ko turabishora ibigori by'iwacu turabona ko dufite toni 200 jewe ndabona yuko ubu leta mvye leta nkozi iriko irashigikira umwene gihugu muto muto nakare urabona umwimbo twadu turonka twagwisha ku mafaranga make cyane ariko leta iradufashe mu mugongo kandi bizonatuma n'umune gihugu agira ingufu zo kurima cyane urumva ko nakarosho cyane ku mwene gihugu muto muto ivyo bigiye kumpa ingufu nkubuca ndonka ukuntu uza kugura igitungwa cisununuye hanyuma ndonka kavunye bari mfise impene ntungi ngurube kugira ndonka kavu ejo mundi mwaka uzokurikira nzondonke hafi itoni y'ibigori abimpaye ingufu cyane canke nzosange niyunguruje ngura agatongo kagutse nkumbure umwimbo uzogume gwiyongera ivyo rero byatunezeje cyane kwireta leta nkozi leta mvyeyi ku kigoro rikira dufata mu mugongo je ndavye igiciro ku mwaka batuguriyeko batuguriye amajana 680 kucuraba niki gihe batugurira igiciro cy'amafaranga amajana 8 akarusho turakabona kanini ya gose twashimye kandi twakenguruke nta twebwe turabarimyi tugiye gukora nyene n'umwete kugira ngo turabe nyene nto ku mwaka ko bizotira vyigirwa imbere gose no kuvuga ndavye ngene leta yaduhaye iki giciro ni ciza kirabereye umuntu aravye kubera birasumba nkuko mu minsi umuntu yahora ashashira ku gikombe gasanga kigurwa nk'amajana 3 mu myaka yahera mugubu ku kiro bavuze ati n'amajana 8 ndumva yuko ari beyi nziza cyane gose nk'ubu wumvise nk'ubira amajana 7 nshoye hama nkaca ndonka amafaranga yavyo urumva ko harimo akarusho amunwa uraronka cyufungura n'umufuko ukaguma harimo amafaranga turavye kare ko twatudandaza wasanga nk'umuntu ariko adandaza amahera make ariko ubu turavye amafaranga yariyo wawe udandaza kukira amajana 8 amajana 8 washoye nk'ibira nk'amajana 5 ugujije ku majana 8 asanga urose amahera fadika akarusho kariyo kandi kanini cyane leta turayishimiye ko bayariyumviye ko bayotugura ikiro ku majana 8 ivyiri kwirakora twe noshima kuba yiyumviye ikatugurira ibigori kwa tubirima ugashobora no gusanga uri kubiguza atana amafaranga uronka n'igihe byasha nko ku gihombe amajana 2 kilo dufata amajana 4 ariko ubu urabona n'imizigo ihari ubu twese tuzi batwashimye ibeyi baba ariko baragura nicyo gituma musangaho n'iyi mizigo babaye bariko bagura amahera makenti batuzana mugako iyo ibeyi amajana 8 twashimye icyo ngiye gukora nk'ubu ko tumaze kuronka leta ikatwemeye katugura ino beyi tugiye kongeza ku mafaranga tuzoba turose kuntu twokwiyagura tukaguma turima ku mwaka tuzoronka umwimbo wo busumbuye umwaka umwimbo w'uyu mwaka
kugira leta izokongera kutugurira nk'ibe cyangwa isubi irenze no ngaha. Nazanye ibiro mitoni zine habura ibiro 11 nivyo byabura narose miliyoni 3 n'amajana 550. Ariko bisanzwe uko banguriye navuga ko nashimye banguriye kwe y'amajana 9. Iyi ngingo ya leta yo kutugurira ibigori n'ibiharage twayishimye twayigamburutse cyane. Nzanye ibiro itoni 8 urumva fashe itoni 8 urumva bampaye miliyoni 7,200. Iyo ngingo irabereye kuko nimbuye gutyo nkaronka amahera nkayo biranezera, mugabo ndanezerwa kuko narimye. Kugira rero ubuyobozi bukuru bwa Anagesa bumenye neza ingene ico gikorwa kiriko kiragenda ku rubuga rwarishikiye ku kivi, umuyobozi mukuru wa Anagesa akaba ashima uko yabisanze. Aho twagiye duca hose murabona duhejeje guca mu province atandukanye, mu makomine atandukanye. Nobanza gushima ibiriko biraba, ngashimira leta y'u Burundi yatunganije umugambi ndetse ikawutunganya hakiri kare kugira ngo aba barimyi bariko barazana umwembu bagurirwe hakiri kare, kandi aho twaciye hose mwarumvise ko bari bafise ibibazo bikomeye cyane, aho bariko barahomba cyane gose, ariko bagaca bavuga ati duciye dushimira leta cyane ko iki tumenyesha n'ibiciro bariko baragurisha ko. Ndabyishimiye cyane gose kuko murabona ko abene gihugu baciye bakurikira akamo katewe na leta y'u Burundi bicishije ku mushikiranganje w'ibidukikije uburimyi n'ubworozi kugira ngo bazane ivyimburwa byo kuri iki gihe umwaka w'ibihumbi 2022. Rero ni ikintu ciza cyane gose uravye aho ukuntu bariko baravyitaba, turavyishimiye kandi tugashimira kandi nuko abajejwe gufashanya n'ikigo Anagesa. Aha mbere ngaca mpera ku bajejwe intwaro ba mustanteri ba buramatari eka naba bose bagenda bafasha. Ngashimira cyane nishira hamwe SIAP rijejwe gukurikirana ku munsi ukuntu iyegeranywa no kugura biriko biragenda, umwene gihugu wese akagenda aronsa amafaranga yiwe nk'uko nyene icubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi yabishatse. Ibiriko biragurishwa n'umwimbu w'umusesekara, nibibazana mubona bariko barazana ngaha n'umwimbu w'umusesekara kuko abene gihugu ntibimarira, kandi ni vyiza cyane gose. Rero kubona bariko baratuzanira bariko barazana n'umwimbu w'umusesekara bari bibikiye kugira ngo bashobore gufungura, birafise isiguro nini kandi isiguro nziza cyane gose. Murabona nibyo kandi no ku mwaka uheze kuhera mu kwezi kwa 4 itariki 12 leta itanguje uyu mugambi, leta yarababarira ko hagugwa umwimbu w'umusesekara. Rero kubona hariho arabariko barabizana ubuye ni vyiza cyane gose. Mbega ntimuzi kuva na kera narindi ko abarundi bamye bibikira, ahubwo bakavuga ngo ubuye ngira njye duhitira. Nivyo vyiza cyane gose, aha nicerekana ko umwimbu mu gihugu uriho. Naho biruko ingorane zozo ntizibuze. Mu bisanzwe ibibazo dufise biriho, na cyane turavye ubu bushinguro tubikamwe umwimbu. Muri intara ya Ruyigi dufise ubushinguro bukeyi uravye ingene abene gihugu bariko barimbura. Naho dufashanya n'abajejwe intwaro kugira ngo turondere aho tubibika, biraboneka neza yuko ububiko dufise ari bukiri buto cyane, ko dushobora kubika gushikaho umwimbu hako kwegera amabati. Aho rero ni ikimenyetso gikomeye gose. Hariho naho bisaba tugasanga tuko turashingura ahantu ubona nyine ko hatari hagenewe gushingura umwimbu, mugabo tukagerageza tukahingura. Hanyuma ikindi turabona yuko ziyambaho batereka ko umwimbu mu gifaransa bita palette, muri buri komine baduhaye 100 kuri buri komine, mugabo tukabona yuko gushika ubu
hakwiye kongerezwa utwo tubaho dukoze neza batereka ko kugira bakingira umwimbu ngira ngo binashoboka bakagwiza kabiri. Hanyuma ikindi turacakeneye ibikoresho nk'imifuko dufise ya mifuko igwanya ibungwe turabona ko mu misi itazokwira bisaba ko boyongereza. Turabona n'ibindi bikoresho nk'iminzani nk'akarorero dufise umunzani umwe muri komine muri bijanye n'ibikoresho rero twebwe nk'ubu bobigwiza kabiri ivyo bari baraduhaye mu mwaka uheze vyogenda neza gusumba. Turafise ikibazo bwa mbere na mbere c'amasitoke aho dusanga dufise amasitoke atameze neza. Ikindi kibazo dufise ni ikibazo kijanye n'amaparete no kuvuga izi mbaho duteranya kugira ngo umufuko w'ikigori ntukore hasi. Rero izo mbaho duteranya ikomine yose twari twarose iparete 100 zikozwe mu izo mbaho. 100 nazo usanga zija ku itoni 50-60. Aha naho tugeze ku itoni 400. Umwaka uheze ngaha muri komine Gitaramuka twarose itoni zirenga 800. None rero nkiyo n'ingorane cyane ikomeye cyane ijanye n'iparete. Murabona nk'uyu mwimbu wose mubona nta parete ngaha ayi. Hariho ikindi ikibazo kijanye n'amahangari tubikamo. Hariho amazone usanga atagira amahangari amasitoke ahantu dushira ivyo bigori. Rero abene gihugu bo mwayo mazone birabagora cyane kuko bica bisaba ko bashora ku birometero 15-20 n'ukurenga. Abo rero ni hahandi uca usanga mwayo mazone bariko barabagurira kwibeyi ntoyi 665. Murumva yuko abene igihugu bahagirira ingorane. Ico kandi cyo kuronka amahangare mu mazone byukuri uravye nk'izone itafise ihangare urabona ko ari ingorane. Ico kandi c'ihangare turabona ko ari ikibazo gikomeye cyane ku buryo ushobora no gusanga hariho izone itarika iragurirwamo ibigori. Aho rero hacagwira ba bantu bagura ku mahera make umwene gihugu akagirira ibibazo. Twosaba leta kandi irakwiye kuraba nko kuyikomine ikagwiza ahantu heshi bashobora kuba bogurira kubera nk'abantu usanga tuba mu mitumba itandukanye. Leta iri kigurira ahantu hamwe urashobora gusanga nk'umuntu abivanye nk'ari akaradashikiwe mu gupimisha akaza gupimisha buke yogwiza nyimba hari ibigo biri nko mu ikomine nka 3 cyangwa bingaye gashiraho iminza twese kadonka ko twoshikirwa hakirikana. Umuyobozi mukuru wa Najesa aratanga inyishu kuri izo ngorane akanahanura abarimyi kuzana umwimbu mwiza ugosoye neza. Ubu rero muri iki kiringo kugira ngo leta ipfunyiriza urugendo abene gihugu abarimyi ibibanza n'ibindi bikoresho mu mahera iriko irategekanya harimwo ko ivyo bibanza byose vyuguruwe n'ibindi byose bishobora kuboneka bizoca bironka ibikoresho bikwiye. Burya abene gihugu ndabatahura cyane gose barimyi nuko uravye nkuko bavyivugira bonyene ko bapfunyiriza urugendo no kuvuga utabapfunyirije urugendo biba bitumye na ya mahera 800 batariko barayagira kuko baca bakuramwa ya transport. Bisanzwe bategerezwa kuba ku rugero rumwe bose abantu bagashorera hafi. Nivyo rero muri iyo ntegekanyo y'amahera yo azokora kuri uwo mwaka ivyo bibazo byose bibwirizwa kuba vyatoye inyishu kugira ngo umwene gihugu agurirwe ku rugero rumwe handitswe 800 aronka 800 mugati ataronse ubundi mu ruhu. Rero nico gituma no humuriza abarimyi kugira ngo bavyumve. Umurimyi ashoye ibintu ngaha kujya atunganya utuntu twiwe muhira agagosora hanyuma akabika mu kigega mu nkono canke ikindi kintu cyose yagize no ngaha rero ni kigega cy'igihugu. Twese twabwirizwa kuja hamwe tukabarira kumwe na gihugu bije ngaha byose bitegerezwa kuba bitunganijwe neza bigosoye ntihagire umurimyi yozana bimwe yahevye byaboze canke abona bifise akagorane ngo aca bizana ngaha shireho ahasi kwiyarara ika ngo akeza karigura. Abarimyi bakwiye gukurikiza izo mpanuro kugira ngo mu bigega habikwe umwimbu mwiza atagatosi gutyo umwe wese abukure mu cibo aho niho wa munwa uzoronka ico ufungura n'umufuko amafaranga. Ashafasha dukure nyarenga ngivyo riko reba nayo ngiye gushyira kandi iyo jojo bijigo bijigita umusozi aho yiriwe nta rungu nta maganya nta gahinda mash inka
imirima n'ibidukikije. Ndumwongere w'amagara nsangiye umurimo ndamuganga kuri nyongo ngavura kwaje. Inka, imirima n'ibidukikije ni ikiganiro mutegurirwa n'ubushikiranganje bw'uburimyi ubworozi n'ibidukikije mukagishikirizwa na televiziyo y'u Burundi. turime tworore kijambere tubungabunga ibidukikije.